yandikiye ibi ishengero ry'Imana kugira ngo bareme, kugira ngo basubizwemo intege, bibuke yuko hariho ibihambaye bisumba ivyo barimwe ako kanya. Bibuke ko hariho ivy'Imana yadusezeraniye vy'akabura rugero. Mbega akabura rugero muravyumva? Kuba birenze ukabura nuko bivuga, kandi bikaba bihambaye gose. Ndaje kukuremesha, hariho ivy'Imana yasezeranye vy'akabura rugero bihambaye gose. Hari ivy'Imana yasezeranye bidashobora kungana n'ivyo abantu bashobora kudusezeranira. Abantu hari igihe badusezeranira ngo bazotugirira neza, abantu hari igihe badusezeranira ngo bazodufasha ibi na biriya. Ivyo banadusezeranira n'ibintu by'akanya gato tuzosiga hano, ariko ivy'Imana yadusezeraniye ni ivy'ibihe bidashira. Ivy'Imana yadusezeraniye ni ivyo kuzobana nayo ibihe byose. Turi mu mahoro, turi mu munezero, atagusonza, atagukena, atakuruha, atakurara amaso ngo naraye maso, ngo nakoze narushe. Ese ubutame bwo muri ino si buragahera. Hazuma yuko Imana hariho ivyo yadusezeraniye by'akabura rugero bizotuma turuhuka ibihe byose, kandi ivyo yabisezeraniye abamwakiriye bose, abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Nisezerano ryacu twese. Ndababwije ukuri, jewe ibinyo ndavyibutse, aho mba ni hose, ivyo mba ndimwo vyose ndanezerwa, nkavuga ngo yo, naho numva ndushye, naho ibi bimeze uko, ibi hari igihe nzobisezera, hari igihe bizosigara hanyuma nkaja kubana n'umwami wanje ibihe vyose. Kandi rero iri sezerano ryaje mu buryo bukomeye. Iri sezerano burya twarikuye mu rupfu rwa Yesu. Imana yari yaraturakiye idufitiye ishavu ryinshi, kandi Imana yategura n'igihano ku bwacu, kubera yaremye umwana w'umuntu imukunda, imurema mu ishusho ryayo. Imana iravuga toya, ibi ntivyogenda uko, umwana w'umuntu sinomuheba. Ica rero iratunganya umugambi mwiza wo kuducungura, yemera gutanga umwana wayo w'ikinege, arapfa mu gishingo cyacu kugira ngo ishavu rihwame, uburake buhwame, igihano kituveko. Ariko mwumva, ibi byasezerano atariho bihambariye. Iri sezerano naharyugariye. Haleluya.